ndabaha ikaze muri runo ruganda mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu twaramutse dutunganya bwo guhimiriza kugira ngo twirinde aho bishoboka kansere yo mu bwinjiro bw'igitereko, kansere y'ibere hamwe na drepanocytose. Uyu munsi tukaba twebwe nk'abakenyezi barangurira imirimo mu gisata c'amagara y'abantu twawuteguye mu ntumbero yo kubandanya ibikorwa byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Nta kibuza ko ibikorwa byo kuwuhimbaza biguma bitunganywa. Twebwe rero akaryo mu bushikiranganji bwacu twakaronse uno munsi. Abakenyezi bo mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida twashimye rero guhura uyu munsi, hanyuma dufata aka kanya mu kuganira ku mabi aterwa na kansere yo mu bwinjiriro bw'igitereko, kansere y'ibere hamwe na drepanocytose. Bavuga mu Kirundi ngo uwutera uburezi arabwibanza. Nico catumye twiyumvira gukoranya mwebwe abakenyezi, twebwe abakenyezi twese dusangiye imirimo kugira ngo mu kibano mushobore kuronka ubumenyi bukwiye bwo guhimiriza abo mu bana kugira ngo bikingire izo ndwara. Abakenyezi bo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu duhamagariwe rero kuba imboneza zo gukabura abo tubana ngo bamenye ibitera kansere ifatira mu gitereko, nibyorohereza niko novuga, kansere y'ibere be na drepanocytose n'ingene bozirinda. Ico mwomenya nuko izo ndwara ziri mu migwi y'indwara zitandukira, userukira OMS yabivuze, ariko zibangamiye amagara y'abenegihugu muri ibi bihe kandi zikaba n'intambanyi y'iterambere rirama. Ibiharuro vyerekana ko ku isi izo ndwara zihitana abantu bangana imiliyoni 16 uko umwaka utashe. Murumva ko ari umutwaro ukomeye ku magara y'abenegihugu. Ivyo biruko mu gihe ibitera izo ndwara vyiyongera, bikunyurwa nuko abantu benshi batazisuzumisha hakiri kare. Umuti urama wo kurwanya izo ndwara no gushira ingufu mu kuzikingira. Nico gituma umuheto wo kurwanya izo ndwara zitandukira ari urunani rw'ibisata vyose kugira ngo duhagurukire ibizitera. Mw'iterambere tugezemwo, amagara yacu hamwe n'ay'abana birabangamiwe n'isuku rike ry'ivyo dufungura, umwitwarariko w'ubuzima bugoye tubayemwo, imenyekanisha mu buryo butandukanye bw'ibinyobwa biboreza hamwe n'itabi, eka n'itosekara ry'amazi. Duhamagariwe rero guhindura ingendo kugira duhangane n'izi ndwara. Aha mu gihugu cacu, kansere yo mu bwinjiriro bw'igitereko na kansere y'ibere ntitwohishanya, zirabangamiye abantu. Eka n'indwara ya drepanocytose iriho kandi iguma yiyongera. Intumbero y'uru ruganda rero nuko twokwigira inama yo guhimiriza abenegihugu kugira tugabanye umuvuduko izo ndwara ziriko. Amagara niryo tunga ntangere dufise. Twigire ingingo rero yuko indwara zitandukira zitotubangamira. Duhitemwo neza, duhitemwo guteza imbere amagara y'abantu, twirinde gutumura itabi no kunywa inzoga z'umurengera, twiteho gufungura neza, kandi iyo tuvuze gufungura neza
ntituba tuvuze kuzuza inda habanamba, tuba tuvuze gufungura imfungurwa zirimo ndemamubiri, zirimo nsanganyangaburo na ntanganguvu, twongere twiteho no kwinonora imitsi. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bubicishije mu mugambi ujeje kurwanya indwara zimara igihe kirekire ariko zitandukira, buzobandanya kwigisha no kujijura abenegihugu kugira bahindure ingendo zo kubaho mu ntumbero yo kurwanya izo ndwara. Kuri izi ndwara ziri ku rutonde rw'ivyo tugira turabire hamwe muri runo ruganda, mu kanya abahinga baratunonosorera izo arizo, ibizitera n'ingene twozirinda. Ndabasavye ko inama yobabera ngirakamaro, maze namwe ejo mukaba mu batanga umuganda mu guhimiriza abenegihugu ngo bazikingire.